Kenshi turakunda kubona ukunda gusohora indirimbo ziwawe co kimwe ufatanyije n'abandi baririmbyi n'abaririmvyikazi, ariko benshi bakaca bibaza bavuga ati ubwa mbere bazi ko bavuga ngo nta mpano ufise ngo wavyinjiyemwo uko uno munsi ziriya komantere zihagazemo mute abantu bakwakira gute? Ivy'impano ntavyo nta muntu yivuga ngo arafise impano, mugabo nibaza yuko ce n'est pas très important tant que je fais le job et le job il marche et irambeshaho. Je pense que ivy'impano ntivyinjiramo cane gose, nama ndabivuga ari abakobwa benshi cane badusumba kurimba ari mu makorale, mugabo ntashobora kuzogira carrière. Pourquoi? Parce que bisaba ibintu byinshi cyane, bisaba kurinda, bisaba kugira igikundiro, bisaba kumenya ingene wikomporta. Hari abantu baraba performer beza cyane, kandi hari ababasumbya amajwi mu batazi guperforminga, n'amafacteur menshi cyane atuma le personnage yose yakigwa neza na public, hama public kamuduza. Festival cyambere twarabonye akabaga bwa mbere nduzi ravuga zirasekera kandi mwagashize kuri yakeza naranaga posta baca baraposta jewe ko nagiye kubivuga nka le 26 ari wa 14 le 26 mais kora rero bari bamaze kurara hari bihuha ndiko ndakabaga ngo karabera ndaganira n'icyo ndababwira usanga nako niyambitse. First of all, j'ai jamais été en couple ni avec Bface ni avec Dramatic. Mais bon, abantu baravyishizemo cyane ko vyabananiye kuvamo, kandi nturi bugende kwisigura non plus. Ubwo wibwira ati none naho noba nakunaye nabo. What is wrong anyway? Abandi bakundana bagahebana. Mais non, nta vyahabaye vraiment. No, video yanje ndiko ntamba. Donc ntambaye ngo mu house party ngo yaba boss ngo bahemba abakobwa 5 millions kugira baze gutamba ngo batambara ngo nozitanga ngo mbona ko tugira ikijuju naratwenza anonyme ikicambe navuze ati ibujumbura n'indabikira video yundi urukundo ufitiye go kumbikira video ibujumbura munabikira video mbo waburiwe ngo jamana n'abasiti ngo Chris salama kuri salama. I was like ngo mbona waburiwe ngo twamubonye ngo aryamye ngo hasi mu basiti kuri pharmacie salama ngo wari wabuze ngo aho utaha ngo waburiwe. Jeez, I was like, so jengi ibije bintu je nta kintu umuntu yokwandika kuri ku ma réseau simple ngo je mutima uhagarara. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi kazi Mwana Warda. Si n'umuririmbyi gusa ni n'umufaransaise akora ibintu byinshi bitandukanye cyane. Nibaza yuko tumaze gukorana inshuro nyinshi mugabo no munsi rigize kabiri abonetse mu biganiro ca open mic. Tugushimire kuri ico kintu. Merci beaucoup. Tunakuramutse. Nanje ndabaramukije. So ni Moken tuzi nk'umuririmbyi ariko kenshi turakunda kumubona ni nk'umufaransaise mu bindi bintu bitandukanye. Ukunda kubijera gute ivyo bintu bibiri? Cyane. Uraronka umwanya wavyo cyane. Ni ibintu biri muri novuga field imwe, domaine imwe, ce qui fait que nturirimba utari ku ma réseau most of the time. So comme ari ibintu vyinjiranamwo facilement kandi akaba ari je nikoresha obviously uzi kwipanga uripanga n'ivyanga ya no kenshi turakunda kubona ukunda gusohora indirimbo ziwawe co kimwe ufatanyije n'abandi baririmbvyikazi, ariko benshi bakaca bibaza bavuga ati ubwa mbere bazi ko bavuga ngo nta mpano ufise ngo wavyinjiyemwo uko uno munsi ziriya komantere zihagazemo mute abantu bakwakira gute? Ivy'impano ntavyo nta muntu yivuga ngo arafise impano, mugabo nibaza yuko ce n'est pas très important tant que je fais le job et le job il marche et irambeshaho. Je pense que ivy'impano ntivyinjiramo cane gose, hari impano yagucira inzira. Et comme je dis souvent, il y a beaucoup de facteurs zinjira mu gikorwa kugira gishobore kuduga hejuru. Il n'y a pas que le talent, sinon si c'était le talent nama ndabivuga ari abakobwa benshi cyane badusumba kurimba ari mu makorale, mugabo ntashobora kuzogira carrière. Pourquoi? Parce que bisaba ibintu byinshi cyane, bisaba kurinda, bisaba kugira igikundiro, bisaba kumenya ingene wikomporta. Hari abantu baraba performer beza cyane, kandi hari ababasumbya amajwi mu batazi guperforminga, n'amafacteur menshi cyane atuma
de personnage yose yakigwa neza na public hama public ikamuduza. Uri no mu baririmvyikazi bakunda kuronka cyane cyane igitaramo nkuko tubona igitaramo uri kuri test cyo kimwe na Bikiza kuziba kwigera plaza cyo kimwe n'ibindi igitaramo wama wakigwamo aho ubigenza kugira ushobore cyane ni attiration yo kwakira abafanzi cyane si mu buzima bwanje de toute ma vie depuis que j'ai commencé à chanter nta gitaramo na kimwe ndasaba ndavuga ngo muzonshiremo n'ubuntu bw'Imana les gens bariko barapanga gukora ibiteramo baranyiyumvira bakandondera nama ndabishima Imana je sais pas ne me demande pas nimba hari umuntu maze gusaba igiteramo acaza byandike muri commentaire. Je ne pense pas sinubwa ngo nikora nzinanye n'abantu bose suko nzinanye n'abantu benshi muri entertainment gusumba uko abandi bazinanye nabo no nibaza ko ari ubuntu bw'Imana nyene nigikundiro ngira abantu bafitiye hanyuma akajamo peut-être mpora ndavyumva ngo performinga neza peut-être que ça aide je sais pas bimeze neza cyane oui nanje nivyo mvuze ni ndabikunda parce que j'ai pas l'impression de travailler au fait kubera usanga uri gukora ibintu ukunda like tu ne fais pas beaucoup d'efforts je ndi umuntu ndi nyuma ya kamera ndi très à l'aise donc ça fait que simbona umengo hari ingufu nyinshi hanyuma aussi ndakunda ukuntu umenga nkora à temps partiel sinkora à plein temps sino ntantu nonda de setere d'ibintu ze umva urapanga ama programme yawe ugakora ushatse uri vacances ushatse uravuga ati semaine nakine abantu bose babwira ati ndi available next week utabishatse umuntu akobaje ejo tubigire none ejo oya hirya ejo biraryoshe quand même je me dis c'est pas donné à tout le monde izo opportunités Imana yampaye kugira nshobore kubaho ubuzima bwo gukora aka kazi si bose babironka donc kuvugwa nabi cyangwa kuvugwa neza muri ikiganiro kuvugwa neza ça fait toujours plaisir c'est toujours plaisir parce que uvuga ati wow sigo ntamba nirorera abantu barumarse ikintu kiza nakoze bagishimye biraryoshe cyane vraiment muze mumenya yuko turyoherwa sana iyo mwa appreciate ibintu byacu yaba indirimbo yaba clip yaba ikiganiro yabati wambaye neza uri mwiza tweho tw'abakobwa biradufata umwanya kugira twitegure rero uraziyo uhejeje kwitegura ugasohoka kandi no kuri rezo sose umuntu agabwira wabereye biraryoha tes efforts ziba zibaye récompense hanyuma kuvuga nabi naho nibaza ko mama uramenyera ugaca utahura yuko abantu bose ntibagukunda ugatahura nuko hariho n'abata ils s'en foutent en fait c'est pas ngo ntibagukunda ngo barakwanga ntibanakwanga gusa bashaka kugira ama views n'ama like ku izina ryawe kandi barazi ko ibiza kuyatanga ari kukuvuga nabi ugasanga umuntu w'umufana wawe nashaka de base mugabo ntakwanga naco mupfa ugaravuga ati nanditse mona nkandikiye abantu baraza kwira avuga ati ndivyo bintu il faut gutahura rero ko iyo uri kuraba umuntu ukura hari abantu benshi bakudugira ko mu byiza canke muri bibi surtout que l'être humain akunda bibi donc bibi baravyitwaza cyane kuko vyiza festival cyambere twarabonye akabaga bwa mbere ndo ziravuga zirasekera kandi mwagashize kuri yakeza naranaga posta nagiye mu bintu byo kudistribuer n'umugenzi wanje yitwa Dadie Mukabezi ama serviette hygiénique réutilisable hanyuma rero la veille c'était le 15 février j'avais été demandé en mariage et bacha barafotora bacha baraposta jewe nagiye kubivuga nka le 26 alors le 14 le 26 mais kora rero bari bamaze kurara hari bihuha ndiko ndakangwa kabange ngo karabera ndaganira n'icyo ndababwira usanga nako niyanditse batya abandanya ta question ico gihe abantu bavuze ati turakeneye uturonderere umugabo w'umwitwa nde yimetso kunubu cyaramfashe iminsi nkinga non nta mesi byafashe j'ai narambu post inzu no munsi 16h 22h bari batoye ifoto direct ariho abantu batazi yuko muri inzikazi nka Mona ashobora kugira mariage nico abantu bibaza bawomenga abantu barahomvye bande bahombye banza wi explique neza bande bahombye ikintu cyambere bari bakeneye kumenya ubwa mbere ko byava ngo dramatique BPS yawe n'amakuru tuba tutazi neza tuba twumva vugwa abantu mugabe bakeneye kubona umusore agiye kugira mariage na Mona wawe bayafite igishika c'ifoto
first of all, j'ai jamais été en couple ni avec Bface ni avec Dramatic. Mais bon, abantu baravyishizemo cyane ko byabananiye kuvamo kandi nturi bugende kwisigura non plus. Kuko wibwira ati none naho no nakunaye nabo. What is wrong anyway? Abandi bakundana bagahebana. No, nta byahabaye vraiment. Mugabo nibaza ko curiosité nyene ari ikintu gikomeye. Kubona peut-être batari biteze ko umuntu urongogwa bakaca wumva hari umuntu yabikoze c'est normal ko bavuga ati uyu muntu tumurabe parce qu'en le regardant turaza gutahura ngira tuza kubona n'umuntu w'umusane dutahure baramico gituma baratahurana cyangwa turaza gusanga ati mais bon quand même uwo bace basanga ntibigeze baratahura peut-être uko bavuzana n'abantu bumvikanye abitahura hehe ibintu by'ubusanuye zagenze gute but iby'Imana nyere n'iby'Imana twizere no mwaka kutazohera muzoyibona so biba bimeze neza cyane c'est pas tout ibintu byose sinavuga ngo kubera umuntu bamwambise ngo nibyo nécessairement non j'ai jamais pensé comme ça pourquoi parce que nk'inigeye nanje banyandika bizarrement banditse tout ce qui était faux mugaca sigara ndasenga ati none yeba mwariko mwandika byuhu nayiko ni santagonde parce que je me rappelle yari umuntu yanse muri ajya ma confession anonyme donc bien avant ngo barafise video yanje ngo baratagana n'agafoto bashaka gusa non video yanje ndiko ntamba donc ntambaye ngo mu house party ngo yaba boss ngo bahemba abakoga 5 millions kugira baze kutamba umva batambaye ngo nozitanga ngo mbona ko tugira ikijuju naratwenza navuze nti parce que mbere navuze parce que arabishizeko muri ya confession anonyme mbere navuze ati ibujumbura n'indabikira video yundi urukundo ufitiye go kumbikira video ibujumbura munabikira video hari umukobwa babikira video ngaha ati kwanza nimba wabonye ko woza kuvyandika gutyo ukabona ko baza kuyipartager inchafutse obviously ntunkunda so dire si tu avais vraiment cette vidéo tu l'aurais sortie so I was like ni musohore vraiment abanyagihugu birire show kora justement mbazi bitayari donc maze kubona umuntu yaranditse ico kintu nzi ko hatakibaho j'ai dit au fait derrière ibyo bintu hari umuntu ashobora kunyegeza akakugira nabi peut-être umuntu wagiriye nabi peut-être n'umuntu wahebye peut-être n'umuntu yari kudrazuranka cyangwa ugasanga n'umuntu ntagusuporta ça existe je sais pas mais navuze nti nimba je bahora banyandika ko ibintu bitari ivyo je peux pas tout le temps croire sans preuve que ibintu just like that so abanyagihugu bafise byinshi ariho nivyo nabonye banditse ngo waburiwe ngo jamana n'abasiti ngo kuri salama kuri salama I was like ngo mbona waburiwe ngo twamubonye ngo aryamye ngo hasi mu basiti kuri farmasi salama ngo wari wabuze ngo aho utaha ngo wari waburiwe jeez I was like so je nk'ibyo bintu je nta kintu umuntu yokwandika kuri ku marezo sans preuve ngo je mutima uhagarara kuko kandi ikintu abantu bataratahura mu buzima nuko bariyononera cyane how vous savez nka je ukora baba baramaze kunyiminiza ku bintu bibi jewe yaba uyo muntu tuba dushaka kubakana kuko ntihabura ibintu bamubwira on a daily basis bambeshera ukwa kugira nyine abivemo peut-être bavuga ati ndabatahura nabone bashaka kuba bavuga ari kumukunda gushaka mu protéger bavuga ati subi wawe uronka usumba etu mais de l'inventer kandi hari n'igihe batanventa abari ibintu bakuye ahandi mais dans ma tête gaca nibwira vous vous rendez compte que si uyo muntu canke jewe nyene naje baravuga ibintu bibi kuri yo vous vous rendez compte que à force yo kuma muvuga ibitari ivyo nkabimubaza akamprova ko atari ivyo nabo akabimbaza ivyo bambuze ko nkamprova ko atari ivyo ubundi ko n'umunsi mwaje kuvuga ikintu kitari tazobemera parce qu'il est tellement conditionné na jemba ni tellement conditionné que les gens sont contre nous c'est-à-dire n'umunsi uje kuvuga ivyo bazoyifata bakundi uzosanga tubabwiye ati hamwe mwamwe muko baramubeshira donc ugacuvuga ngo yo ngo twarakubwiye ntiwambwiye parce que
iyo vérité yari yuzuranye yari yuzuye autour ama mensonge menshi ama mensonge yarafashe le dessus kubera kwishiramo ko abantu bashaka kungirira nabi nta muntu n'umwe nigeze numviriza so c'est dommage bayimeze neza cyane so unakunda kugirana ama vacances menshi utakunda kubona uri Zanzi muri Tanzania Zanzibar utakunda kubona uri no muri Dubai hose. Actually, c'est mon dog ma vacances je ne voyage pas plus de 2 fois par an. Et je ne voyage pas plus de 2 fois par an. À Dubaï, je suis allée une seule fois. Zanzibar, je suis allée une seule fois. C'est juste que comme mon content creator, si je poste ma photo, je peux poster une photo de Zibilinga, Nhivayo, Changhiriyo. Et il faut que je vais poster dans 6 mois. Tu vas penser qu'on a souillé, Mais pourquoi? C'est parce que je me dis que faire un voyage et mettre à ma hanuha chumi wagi comme je ntibiryoshe mba numva umenga kuturaza ukabatamwo nze niko Alvine nagoraga ngo ndabatamwo donc ukazuka kazana niho umenga kibaye gishasha sinon poste injoro musi Zanzibar dans 3 jours on a posté une photo de Zanzibar nta kintu kimwe kiri gishasha gihari et les gens bari persuadés qu'on a mon ligue mais bon moi ça m'arrange naho nagiye hama ikindi naco ni afite umuduga mwiza kandi arakora n'umukozi awukuye mu gukora yego mbwa benshi bacha batubwira ngo non mais ivyonye c'est pas que moi c'est juste ndabashaburira ngo kwera ngo ni jewe moi j'ai rien fait de cyahatari ubwira abantu babinyiyumvire ko c'est juste ko umukobwa wese atunze umuduga ujumbura ari ivyo bamwiyumvirako so sindabifata ngo babivuze gukora ngo ndi mokend ndabifata ko babivuze ko ndi gitsina gore kubera muri culture yacu canke mu Burundi bwacu nta mukobwa numwe yachivinga ikintu ntibibaho nta mukobwa yachivinga ikintu donc ivyo sindabashavurira mvuga ni si je suis considérée comme une femme obviously nanje baratsa kubinyumvira abari bon cyane so reka tugende ku giteramo witezemo iki abantu bakwiteguriye gute giteramo kizobera kuri Girl Plaza nzo kumwe na babipis na Ingrid kana Nita Champagne cyo kimwe na Fulbright uzoba witeze gute kwa fans bawo? Je veux vraiment déjà je suis ndyohewe cyane à l'avance numva ndi excited ndashugiye kuja kuri Girl Plaza why because na public nkunda nk'abanyakamenge these people ntibazi kwigisha bararyoshe like en tout cas igitaramo byose maze gukora mu Kamenge sico kimwe vayo sico kimwe n'ababi wacu ngaha hariho abo ngavre mu menga wabo oblige ku nukuri mutubabarire kubera nimutamba nimukomindu umengo gukora abagoro babwiye baririmbe babwiye bagire umva kandi hajya ikintu abantu batazi nuko iyo umuntu ari kuri stage arakenera ko tuni tuba tunababona cyane ko amatara bari kuradukubita gose so le bruit iraturyohera ukumva yuko utari kutamba wirorera ko hagiye uririmba ugirika abantu bose bameze ngo birabishe vraiment nico gituma ngaha mu bitaramo niho namambwira abantu bafite ukuntu bama bapanga public bagashira ngo VIP imbere ngo simple inyuma bijya hanze ntibibaho hanze uzorayo no mu mabiti awards mu biki deja VIP yo hanze no mu VIP arakomindura first of all mugabo arase ukuntu ubijya vy'amabiti awards n'ibiki hari abantu bashira ngo muri force bayita force wana kuri stage babantu baba bari munsi yawe bari guca hari abandi bagira aba VIP si baje bari hasi hanya bashira ngo abantu bari pre kuja kugundana kubera umustar arakeneye ijya vibe ibiri ngaha munsi donc barafikwiye kuza bararondera ukuntu bagiye bato simple kuni wowe bashushe barabinye bamushira imbere VIP mvuye muyikubita ku mpande guki ngaha imbere mu dushire abantu ariko nabo babishuye ariko nabo bazoragira vibe oya bake twara abahebeye VIP nushaka kuyisaba kwishura byaranse ça fait des années fizo urazi ibintu ahora cagira avuga ngo mubareke baze bagaca batera induru bagahonyurana gaca kibikibazo nukuri nta kintu kibishe nko gutamba umengo abantu bashishwe bakeneye kumanuka mbwa mu Kamenge sana hiv jamais that's why numva ndyohewe muzobatamo vraiment jewe see you there ya umwaka usa n'uri kuragenda buke nubwo tarahera imigambi yawe ya hafi no mwaka uduteguriye iki cyane cyane kuri career ya music
nzobatamwa indirimbo iwanje jenyene invitation azogutamo nzobatamwa ndagushimiye cyane yego asante sana merci namwe kubona mwanumiye